Ibitaro Polyclinique Terezia vyubatswe ku mutumba Gikungu Rirare zone Gihosha komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Kuwa 21 Gitugutu umwaka wa 2024 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Ridwine Baradahana inyuma yo gutembera mu bisata bitandukanye bigize ivyo bitaro niho bakati igitambara ikimenyetso cemeza ko ivyo bitaro vyemerewe gukora ku mugaragaro. Engineer Jeanne Pomsen Nkurunziza yiyumviriye umugambi wo kubaka ivyo bitaro amenyesha ko intumbero yiwe kwari ugushigikira icifuzo ca leta kumwe n'igihugu wese yoronswa aho yivuriza adacumukuye na cane akivuza mu buhinga bwa none gutyo abaganga bahora barinda kuja kurondera mu mahanga babaronke mu gihugu. Ivyo navyo ngo bigatuma mu miryango hatabikoreshwa ry'uburyo bw'umurengera n'ibindi. Engineer Jeanne Paul Nkurunziza amenyesha kandi ko intumbero yindi ari uguherekeza leta mu gushika kwihangiro ry'imbona kazoza 2040 n'igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Umwe mu bamaze kwitura ivyo bitaro naho avuga ko akirindiriye gushobora kuronka uburyo bwo kuriha facture gutyo ngo ashobore gutaha imuhira. Yemeza ko ivyo bitaro vyaje kuba kirumara muri ako karere kuko ngo kare bahora bafata urugendo rutari ruto barondera aho bashobora kwivuza. Ibitaro Terezia vyubatswe ku mutumba Gikungu Rirare zone Gihosha komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura vyaronkejwe uruhusha rwo gutangura gukora kuwa 2 Rusama 2024 vyakira umugwayi wa mbere igenekezo ya 15 kwezi nyene bikaba vyuguruwe ku mugaragaro kuwa 21 Gitugutu bimaze kwiturwa n'abagwayi barenga gato 2,000 nkuko Jeanne Pomsen Nkurunziza aramuswe ivyo bitaro abishikiriza. Ibitaro Terezia bifise abakozi 110 muri bo harimwo abangana 23 b'abahinga banonosoye kuvura indwara médecin spécialiste, hakabamwo n'abanyamahanga babandanye bamenyereza kuvura indwara abaganga b'abarundi.